Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na David Claude Mbananayo. Turi ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 16 ruheshi mwaka wa 2026 ndabaramukije cuti namwe bakunzi ba Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu nongera ndabaha nikaze muri ano makuru twabateguriye mu nkundire ndahere ku ngingo nkuru ziyagize. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi aragiriza abasenyeri ba Eklezia Katolika ko baradwa ishinga no kuvuga gusa bitagenda neza mu gihugu. Evariste Ndayishimiye agahamagarira abo basenyeri cyo kimwe n'ayandi mashirahamwe kuvavanura n'ico yise kuzomera leta. Amakungu yahimbaje kuri wa 16 ruheshi mwaka wa 2026 umunsi wahariwe umwana w'umunyafrika. Uyu munsi ukabushitse mu Burundi amwe mu mashirahamwe aranira agateka k'abana anegura ko leta ata buryo bukwiye ishira mu gutorera umuti ingorane y'abana bacibonekeza ku bwinshi mu mabarabara. Mu gice cya kabiri cyano makuru tubashikiriza ikiganiro bahuka uyu munsi tubayagira kuberuka gushikirizwa n'umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi ku buzima bwozimba mu gihugu mu gihe urudandazwa rw'igitoro boshirwa mu minwe y'abikorera utwabo. Iyo yari incamake mu kanya ni nkuri mwimwe ukwayo. Narimeje kubibabwira mu ntango zano makuru abasenyeri ba Eklezia Katolika ngo ntibazi ico bajejwe bashira imbere gusa ukuvuga ibitagenda neza mu gihugu aho kubanza gufasha abanywanyi babo gukosora ivyo banegura. Vyashikirijwe kuri uno wa mbere n'umukuru w'igihugu gihe ariko atanguza inama igira 9 y'umugwi w'igihugu jeje gukingira no gutegekaniriza kazoza abanyagihugu. President Ndayishimiye ahamagarira Eklezia co kimwe n'amashirahamwe akorera mu bisata bitandukanye kuvavanura n'ico yise kuzomera leta ngo bashire imbere ibikorwa batange akarorero keza. Ishirahamwe rivuga ngo rishaka ngo riharanira agateka kazina muntu ugasanga rijeje kuzomera aho ryovuze riti reka ndabereke ingene abantu bashaka gutera imbere mu ugasanga bikora ibirimba inzara ubukene ari ishirahamwe iryo mva rishirahamwe niribanze riteza imbere abayo hama duce turaba rite rivuga riti twe twabigize uku namwe ni mu bigira uko mugabo hari abantu bagira amashirahamwe bageze kuzomera inzego z'igihugu. Fata nk'ubu dufate ishirahamwe Eklezia Katolika ifite miliyoni zingana iki ivyo byose ifite abarenga 70%. Ni wiyumvire nk'ubu ryova hasi rigatarivuga riti nta muntu n'umwe nta mukristo wo muri Eklezia Katolika nkeneye akenye rigatariva hasi rikavuga riti dukora uku. Mu Burundi abantu 70% bose bifise mwumva ico gihugu cakireze gute muguza wumva nk'umusenyi yaciye azomera ngo inzara nabiwe bashonje atarigera bigisha nukuba ntazi icajejwe mbegiwe mu rugo iwe abarenyesha hamwe we bobo ntibashonje yakoze iki kugira ngo abigishe gukora mu guca umengajeje kuzomera yuko nk'umukuru w'igihugu yarakwiye kuja kurima mu rugo kwa naka ahubwo nabanza avuga ati iwacu amashirahamwe rero nico ndasaba amashirahamwe yaba amashengero yaba amakoperative yaba bavuga ngo baranira agateka kazina muntu icitwa ishirahamwe cyose ni kibakikure mu mutwe ikintu citwa kuzomera babanze iwabo. Tukiri muri ico gisata nyene ca politike umugambwe Sawanya-Frodebu uriyamiriza ingingo ya leta y'u Burundi yo gushaka kwimura imva ya President Melchior Ndadaye bakayijana ku ntatemwa y'incungu y'ukwikukira Rudoviko rwa Gasore. Silvestre Bikorindagara avugira uwo mugambwe abimenyesheje nyuma yaho hamenyekaniye ko mu nteguro y'amafaranga leta y'u Burundi igiye gukoresha harimo kwimura ibisigarira by'incungu ya demokarasi. Umugambwe Frodebu kabona yuko harabifuza ico kibanza atari ikigo ciratiro nyabuna kigiye kuwashigwa.
kurikira Silvestre Bikorindagara n'umuvugizi w'umugambwe Sawanya Frodebu. urabona kwimura ibisigarira by'umuntu umugenzo mu Kirundi niba ari kindi bashaka kuhakorera naho tuzi ko hashobora kuba ari ibyinyegeje nyuma bindi n'imiburiburi bari kubaza umuryango w'amaraso n'umuryango wa politike n'icyohero Ndadaye yaturukana kuko mu gushiraho kijya kibanza burya twaravyize nahajya honyene ni kibanza ciratiro naho baguma bacugaye ubuho abantu bahaye n'izango ni kwa Ndadaye hirya ni reference ikomeye kandi bakaguma bamwibukiraho nukuri twebwe vyatuguye nabi kuvuga ngo bazohubaka ngo kibanza inzu irimwe ibyo kurata tubona yuko atari ibintu bifise ifatiro rishimishije hanyuma biganire bababaza abarundi ndasaba abanyafrode birimo n'imiryango yabajya bari hajya ico babivuga muri ico tumaze kumva hariho abantu baraba kijya kibanza bakabimiramitwa bacifuza twibaze ko atari ico ciyumviro ico kibazo nibaza ko kitihutirwa ayo mafaranga barayagura intebe n'ibitabo by'abanyeshuri. Silvestre Bikorindagara avugira umugambwe Sawanya Frodebu. Buri wa 16 ruheshi uko mwaka utashe amakungu arahimbaza umunsi wahariwe umwana w'umunyafrika. Uyu munsi ugeze mu gihe umugabane wa Afrika uri kurahura n'ingorane zijanye n'ikena ry'amazi zibangamira iterambere rirama, umubano mwiza w'abanyagihugu hamwe n'ishirwa mu ngiro ry'uburenganzira bw'abana. Emmanuel Niyunge ko aragaruka kukungene uwo munsi wabayeho hamwe n'ivyo warugamije. Umunsi wahariwe umwana w'umunyafrika washinzwe n'inama y'abakuru b'amareta yarahurikiye mu muryango w'ubumwe bwa Afrika OIWA mu mwaka w'1991 kugira uzohora uhimbazwa buri wa 16 ruheshi. Uwo munsi wibuka abanyeshuri mu gisagara ca Soweto mu gihugu ca Afrika y'Epfo bahagurutse mu 1976 bagatako bakanicwa. Ni mu gihe bariko biyamiriza uburyo butabereye bigishwamwo n'intwaro kajyanisha miryango apartheid, bakaba basaba ko bo kwigishwa mu rurimi rwabo kavukire. Uko imyaka yagiye iriterera uwo munsi kabaye akaryo kubegwa hamwe n'abakorera mu gisata cyo guteza imbere ikingirwa ry'agateka k'abana muri Afrika bose kwiyunga no gushira hamwe imigambi biyemeje gutyo bahangane n'intambamyi zibuza kubaka Afrika ihimbawe n'abana bayo. Nk'ujejwe gucungera ibahirizwa ry'izo ngingo yemezwa ry'amasezerano y'ubumwe bwa Afrika agateka hamwe no kubaho neza k'umwana kadebeye mu mfunyafunyo y'ikinyamazuru ni igisata cy'umuryango w'ubumwe bwa Afrika kijejwe guteza imbere gukingira uburenganzira no kubaho neza k'umwana muri Afrika hamwe no gucungera ishigwa mu ngiro ryavyo. Amahangiro y'uwo munsi ni nko guhimiriza no gufata umwanzuro wa politike y'uwo mugambi uburyo hamwe n'igikorwa gitunganije neza ku mugabane wose. Icivugo cy'uyu mwaka wa 2026 ni nduguriye twamugina kuronsa amazi meza abana b'abanyafrika bose hamwe n'uburyo bwiza bwo kwitunganya mu by'isuku ndugaye twamugina. Uyu munsi rero ugeze mu gihe umugabane wa Afrika uriko urahura n'ingorane zijanye n'ikena ry'amazi zibangamira iterambere rirama, umubano mwiza w'abanyagihugu hamwe n'ishigwa mu ngiro y'uburenganzira bw'abana. Ibihugu bikaba bitegerezwa gushira mu ngiro amabwirizwa mpuzamakungu y'amashirahamwe OMS na UNICEF kubijanye n'isuku ry'intoki mu kibano no kwemera ko isuku ry'iminwe ryoza imbere mu bijanye na politike no gushinga imitahe. Arakoze Emmanuel Niyunge ko kubijanye n'uyu munsi nyene. Ninganza David arongoye igisata kijeje gukingira abana mw'ishiramwe Sojepaye abona ko leta idashiramwo uburyo bukwiye kugira itorera umuti ikibazo c'abana bo mwibarabara. David Ninganza arashima ariko ko hariho ivyakozwe ku neza y'umwana mu gisata c'indero hamwe no mu bijanye n'ubutungane aho abakurikiranwa ku caha baba bakoze basigaye bajanwa mw'igororero. Ndabahaye nk'akarorero ku bijanye n'abana usanga bafise amategeko ico bakurikiranako, bishatse kuvuga abana bashobora kuvanwa muhira ntibakija mu mabohero bajanwa mu bibanza vy'igororero. Nico gituma hari ubutungane bw'ibibondo, nta mwana kiburana adafise umavoka, nta mwana acinjizwa mw'ibohero. Ni ukuvuga ko ico ari ikintu twateye ko imbere. Hanyuma ntawodeha ko abana b'imyaka munsi y'itanu bashobora kuvuzwa, kandi ko no mu bashaka kwiga mu bagiye kw'ishuri abana muri primaire mu mashuri y'ibanze
biga ku buntu naho agahaze ari uko kwiga atari itegeko kandi byategerezwa kuba itegeko. Ariko rero iruhande y'ivyo hari ivyo tugikeneye gutera iyindi ntambwe. Turacafise abana bo mwibarabara mu bisanzwe nta mwana ategerezwa kuba mwibarabara. Kubwira umwana we mwibarabara ni igitutsi muri ako karere, ni igitutsi aho hantu abana bari mwibarabara. Ikibanza c'umwana ni kw'ishuri, ikibanza c'umwana ni mu muryango. Hariho n'abagikoresha abana, ndavuga cyane cyane mu mirima no mu bikorwa bito bito, mu makariye ugasanga abana nibo bakora ibintu biriya kandi byategewe kugwa n'abantu bakuze kandi amategeko akingira abo bana. Hari n'ibindi by'amabi afatiye ku gitsina bikigaragara hamwe hamwe, tutibagiye ikibazo c'abana babaho batanditswe kandi bwari uburenganzira bwabo. Rero turashimira leta kubyo imaze gukora, ariko dusaba ko n'ivyo bitaraja mu ngiro vyoja mu ngiro. Dusaba ibintu bitatu: ko haba uburyo cane cane bukwiye kugira ngo abo bana ntibasubiye kuvugwa baba mwibarabara, ibe bije ikwiye yo gufasha abana b'igihugu. Hanyuma ikigira kabiri nuko code de protection de l'enfant yoja mu ngiro mu gihugu cose. Hanyuma ubwa nyuma abana babe mu gufata ingingo cane cane zibaraba. Mu ncamake gukingira umwana nukuba urondeye kazoza k'igihugu. David Ninganza. Mukanya turatandukira gisata c'amagara y'abantu. FPA turabandanye n'amakuru twabateguriye. Igisata cyaho bibarukira mu bitaro bikuru vya Rutana cararengewe n'ubwinshi bw'abakenyezi bakigana. Aho bigeze nuko bamwe muri abo bakenyezi bakitswe n'amagara basigaye barara hasi. Emmanuel Ndayishimiye aratubwira ingene zifashe kuri ivyo bitaro vyo mu Rutana. Aho mu gisata c'abavyeyi bibarukira bita maternité ku bitaro bikuru vyo mu Rutana, uhashitse usanga ku bwinshi abavyeyi baje kubibarukira n'abandi baje kwivuza bibungenze kubera igitigiri c'abavyeyi baje kwibaruka cabaye uburengera. No mu vyumba hari abasasi matera hasi n'abandi barara hanze mu tuyira turi hagati mu bitaro. Basiza bamatera hagati y'ubuyira muri hagati y'ibitanda, usanga harimo abashaka matera munsi y'igitanda, kubwantu hose akamatera ugasanga ari akamatera ku buryo icyumba cyagenewe abarwayi babiri, tuvuge n'abarwaza babiri, bakaba bane mu cyumba kimwe ibitanda bibiri. Usanga inota yacu ni batatu, ugasanga rero muri koridoro yaho naho ntabwo bafasha imatera niyo kwicara ko bakegamira uruhome bakegamirana. Bavuga ko biteye ubwoba aho umuvyeyi aza kwibaruka akabura ahakika umusaya kandi abarenze. Abikutse abafite n'ibibazo bibungenze n'abagwaza babo ugasanga n'ikibazo ku buryo umuvyeyi ashobora kwibaruka akabura ahantu aruhukira imbere y'uko abaganga bagore ko bamutahe. Abo bakenyezi bavuga ko kubera batorohewe n'ubuzima barimwo ku bitaro vyo mu Rutana, ngo hamwe vyobandanya uku hashobora kwiyadukiza izindi ngwara na cane cane ababa bibarutse bakozwe. Abantu bafite ubwoba ko bashaka kwandurira ingwara haba muri ivyo bisebe no mu bundi buryo. Reka no mu bisanzwe urumva yuko amagara y'abakenyezi mu bitaro maternité batorohewe na gatonye. Abo bavyeyi baza kwibaruka hamwe n'abaza kwivuza bibungenze kuri ivyo bitaro vyo mu Rutana basaba abegwa n'ico kibazo kugitorera inyishu mu maguru masha, ngo nayo mu gihe vyobandanya uku ibitari bike bishobora kuyangara. Emmanuel Ndayishimiye urakenuye. Mu bijanye n'ibidukikije naho muri quartier Zege aho bita Kabashikiro ni mu gisagara ca Gitega hari ikimanga kinini kimaze guhitana ubuzima bw'abana babiri. Uko kibandanya caguka niko kibomora ibarabara kigasenyura n'amazu acegereye. Abanyagihugu begereye ico kimanga basaba abajejwe intwaro gukora ibishoboka ico kimanga kigafurirwa amazi atararenga inkombe. Inkuru ya Nadege irakoze. Ico kimanga kinini kibangamiye abanyagihugu giherereye ahitwa Kabashikiro muri quartier Zege mu gisagara ca Gitega, kigatangurira ahari barabara aho umuntu agereranije coba kirenze imetero 50 uja mu kuzimu, mu bwaguke naho kikarenza imetero 300 kuko kiguma caguka uko imyaka ihera. Abanyagihugu baho bemeza ko abantu bamaze kugwayo cane cane abana bakiri bato, aho babiri muri bo baherutse kuhasiga ubuzima.
bahamuka bashikiraho bita ku Kimanga hari ikinogo kiraturamiye gose kubera yuko carimburutse kandi ikinogo co kuva kera kimaze imyaka irenga 10 kimaze guhitana abana bagera kuri 3 bavuye ku ishure 2 barapfuye umwe yararokotse haraciye ukwezi kuko cabatwaye mu kwezi kwa gatanu. Ingaruka z'ico kimanga ni nyinshi ku buzima bw'abanyagihugu kuko kimaze gusenyura amwe mu mazu ahegereye eka nibarabara bacako rikaba rigeramiwe kuko rishobora kuzimangana. Cagumye caguka gushika naho gitangura gusenyura amazu nibarabara ryagisenyuye ure dufise amakenga yuko ico kinogo kizorisenyura ryose ugasanga n'abana bacu barabuze ingene baja kw'ishure n'abavuyeyo bakaca bafise umutima uhagaze ko bava bakorokerayo uri imodoka uri amakinga vyose bikagenda bifise impungenge. Abanyagihugu bikabashikiro muri quartier Zege bahamagarira abajejwe intwaro kubagarukirako hakiri kare ico kimanga kigafurirwa. Mu makuru yacu yejo tuzobandanya uru rukurikirane rw'amakuru ajanye n'imanga zibangamiye ubuzima bw'abanyagihugu hamwe n'ibidukikije mu gisagara ca Gitega. Nadeje irakoze. Tuve mu gisagara ca Gitega dusimbire mu ntara ya Burunga tuvuge ibijanye n'indero ari imyidogo ari myinshi muri bamwe mu bigisha mu bugenduzi bw'indero bwa komine Nyanzarake muri iyo ntara. Imvo y'iyo myidogo nuko bamwe mu bigisha bariko barakosora ikibazo ca leta c'abanyeshuri mu mwaka w'icenda bariko bakosora ivyigwa batigishije canke batize. Abo bigisha bavuga ko bafise impungenge ku bijanye n'ubwizigirwa bw'iryo kosorwa kuko ukosora ikibazo c'icigwa adatahura neza ashobora gukora amakosa mu gutanga amanota. Ni inkuru twategure na Innocent Valentin Singirankabo. Akarorero gatangwa na bamwe mu bigisha bo mu bugenduzi bw'indero bwa komine Nyanzarake mu ntara ya Burunga badashima uburyo iriko irakosorwamwo ikibazo ca leta ni umwigisha yavuye muri vugizo ya kera asanzwe yigisha ibiharuro matematike ariko akaba yagenwe gukosora icigwa c'imibano sciences humaines. Akandi karorero ni umwigisha akomoka ku ishuri rya Ndora ya mbere ariko arakosora icigwa cyo kwitunganiriza imigambi entrepreneuria kandi ico cigwa asanzwe atacigisha. Uwo mwigisha yigisha mu mwaka w'umunani akaba yarize ibijanye n'indimi lettres modernes. Umwe muri abo bigisha twaganiriye yavuze ko bafise impungenge ku bijanye n'ubwizigirwa bw'iryo kosorwa kuko rishobora kwibonekezamwo amakosa menshi aterwa n'uko bamwe mu bakosora badafise ubumenyi bukwiye mu vyigwa bariko barakosora. Twebwe impungenge dufise nuko n'ivyo bibazo bitazoba biriko bikosorwa neza mu nyuma bazoca baheza bakazana ivyo bakosoye uko bavyumva canke uko babibahaye bagaheza bagaca bazanira umwigisha asanzwe ariwe yigisha ico kigo ngo nasubiremwo abanyeshuri biheze bisubire mu bushikiranganji. Ivyo rero turabibonamwo impungenge cane aho badaha agaciro k'ikibazo ca leta ku nkuru nationale kuko amanota azoboneka azoba ari amanota arimwo utunenge twinshi. Tubibutse ko ubushikiranganji bw'indero bwari bwaratanze amabwirizwa yuko ikibazo ca leta gikosorwa n'abigisha basanzwe bigisha ivyo vyigwa kandi babifitiye ubumenyi n'ubuhinga bukenewe kurusha abandi. Bamwe mu bakurikiranira hafi ibijanye n'indero muri komine Nyanzarake mu ntara ya Burunga basaba leta gukurikirana neza ico gikorwa cyo gukosora ikibazo ca leta kuko gisanzwe gisohora amafaranga menshi kuva ku gutegura ibibazo gushika ku gikorwa cyo gukosora. Kuri iyo myidogo uruganda rwa Radio RPA ntiturashobora kuronka umuyobozi w'indero mu ntara ya Burunga Elias cyo kimwe n'umushikiranganje w'indero François Vyarimana kugira bagire ico bashikiriza. Tukiri muri ico gisata nyene impingi iracari ndende kugira igisata c'indero mu Burundi bikunde kinagugwe bishikirizwa na Manuma Antoine arongora urunani rw'amasendika mu gisata c'indero FENASEB mu mfunyapfunyo y'igifaransa. Kubwiwe rero na ingingo yo kugarukana umwaka w'icumi yerutse gufatwa na leta ari nziza, izo ntibikwiye kuko byose bipfira mu ntango. Leta ntiziba gushikiriza ko igiye kugira impinduka mu gisata c'indero harimwo no kugarukana umwaka w'icumi wari wafuswe ku muzo w'ishure shingiro mu mwaka wa 2013. Ni vyiza ko yatahuye ko impinduka zakozwe kuva mu mwaka wa 2006 ariko hari ibindi vyinshi bikenewe gukorwa kugire akanovera k'inyigisho kiyongere ku ngero zose z'amashure gushika muri kaminuza. Gusubiramwo integuro z'ivyigwa kuva mu mwaka wa mbere w'ishure shingiro ushika inyuma y'ishuri shingiro ni ngombwa kuko
zirimwo utunenge kandi zijyane n'ibihe. Harakenewe ibirasi bishasha ku mashuri afite abana benshi, aho abana bicara nabi canke hasi. Intebe zirakenewe kugira wa mugambi abana bose bicare neza wubahirizwe. N'ahakenye ibikoresho mfashanyigisho vyotangwa mu ntumbero yo gushigikira inyigisho nziza. Kugwiza amashure y'uburaro ku banyeshuri bo mu mashure yisumbuye guhera mu mwaka w'indwi ni vyiza, ariko kwitaho kubafungurira no kubaraza neza ni nkenerwa. Antoine Manuma arongoye urunani rw'amasendika yo mu gisata c'indero. Mu kanya turatandukira igice ca kabiri c'ano makuru. Erupeya. Uyu rero ni wa mwanya wahariwe ikiganiro bahuka. Uyu munsi tugaruka ku vyavuzwe n'umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi yuko urudandazwa rw'igitoro rugiye mu minwe y'abikorera utwabo ubuzima bwoca buzimba. Abatumire bacu baza kugira ico bavuze kuri ivyo vyashikirijwe n'uwo mutegetsi. Ikiganiro bahuka mwagiteguriwe na Dinye Karondo. Ubahuka ndabaramukije nongera ndabaha n'ikaze abanywanyi ba RPA mu kiganiro bahuka cyo kuri uno wa 16 ruheshi umwaka wa 2026. Mu kiganiro giherutse abagize leta y'u Burundi bagiranye n'amenyesha makuru n'abanyagihugu ku munsi wa kane igenekerezo ya 11 ruheshi uyu mwaka. Umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi yaragarutse ku kibazo kijanye n'ikena ry'igitoro, aho abanyagihugu bashikirije yuko urudandazwa rwaco rwosubira mu minwe y'abikorera utwabo. Nestor Ntuye yamenyesheje ko hamwe urwo rudandazwa gosura mu minwe y'abigenga byoheza bigatuma igiciro cy'igitoro kiduga, ivyo navyo bigaheza bikagira ingaruka mbi, ubuzima bukaduga cyane. Nigiki bamwe n'abandi bavuga kuri iyo mvugo y'umushikiranganje wa mbere ko kera igitoro cyazana mu gihugu n'abasanzwe bakora mu gisata c'abigenga bigashoboka atawidoga, ubu ko kiri mu minwe ya leta abanyagihugu barorohewe. Ivyo ni bimwe mu bibazo tuza guca ijya nino mu kiganiro bahuka cuno munsi. Abatumire bacu badufasha kuremesha kino kiganiro ni Nimubona Alexis ajeje kumenyesha makuru mu ishirahamwe Oricome, Vianney Zigimana arongoye ishirahamwe King Murundi Freedom, hamwe na Epitase Shimirimana umuvugizi w'umugambwe MS. Ikiganiro bahuka mukamugira mu gishikirizo na jewe Dinye Karondo kaze. Ndakunda RPA kubera arijwi ry'abanyagihugu. Ndasubiye kubaramutsa mu kiganiro bagize leta y'u Burundi bagiranye n'amenyesha makuru n'abanyagihugu ku munsi wa kane uheze. Nestor Ntuye yamenyesheje ko hamwe urudandazwa rw'igitoro rwosubira mu minwe y'abigenga ubuzima bwoca buzimba cyane. Ku bwa Alexis Nimubona ajeje kumenyesha makuru muri Oricom ngo kuba muri iki gihe urudandazwa rw'igitoro rutugururukiwe abarundi bose bituma abantu bikigamukiza bakagira fraude bakakinyegeza kugira bakigurishe ku giciro kiri hejuru. Shambere twomenyesha nuko kumbure ngira ngo umushiranganje ashobora kuba tabimenye igiciro cy'igitoro cyaraduze cyane ku isoko, guko twebwe ahanini ugiye kuraba igitoro uno musi kiboneka mu isoko ya magendo, naho ku isoko ya magendo iritiro n'igice bijya bita ikibuni kiri hagati y'ibihumbi 200 n'ibihumbi 30. Ikindi kuba ko hari ubukene bw'igitoro, hanyuma urwo rudandazo rukaba rutuguriwe abarundi bose ababishoboye bose, bituma abantu bikika mu kiza bakagira fraude bakakinyegeza kugira ngo bakigurishe ku giciro kiri hejuru. Rero nico gituma misha mu Oricome tubona ko by'ukuri rudandazo hamwe rwo kugurirwa bose, ahubwo byose ahiriza ko igitoro gishobora kuboneka ku isoko byoroshe, hanyuma mbere bigatuma n'uruza kubidandazwa goroha, kuko uno munsi ibiciro ku bintu byinshi byaduze kubera ko ubiyunguruza bisigaye bigoranye mu gihugu. Ugasanga umuntu kugira ngo ashobore kurunguruza ibidandazwa byiwe biba bizimvye, kuko abantu benshi bakoresha igitoro mu mirimo yabo ya misi yose bikora ku isoko ya magendo ugereranije n'ibitoro biboneka ku masitasiyo, kuko ku masitasiyo ho biraboneka yuko atabitoro bihari, kiretse ibi by'amabisi akorera mu gisagara ca Bujumbura ari ushobora gusanga baronka. Abandi nabo baronka ni bamwe imiduga yabo bashaka kuyikoresha cyane bayikoreshe bimwe bita les voitures de luxe, ariko rero abakoresha kenera imodoka mu bikorwa byabo bya misi yose abo bisaba yuko bikora ku isoko rya magendo kugira ngo bashobore gukora akazi kabo.
ku bwa Vianney Nizigiyimana arongoye ishirahamwe King Murundi Freedom iyo mvugo y'umushikiranganji wa mbere ni imvugo ya CNDD-FDD yo kugomba gusamaza abarundi kugira bibagire ibibazo basanzwe barimwo. Icambere cyo twoherako nuko inyishu zabo bategetsi ba CNDD-FDD byitwa ko baramutswa igihugu no munsi ari inyishu zitagira insiguro ibyo twokwita nk'inyishu zo kwikurayo kuko uno munsi birateye isoni mu gihugu cy'u Burundi kubona tumara imyaka yose atagitoro kihari ariko nyabategetsi bakaguma bakurakuranwa mu gushikiriza amajambo atandukanye atagira n'insiguro nk'ubu kubona umushikiranganje wa mbere yubahutse kuvuga ko hamwe urudandazo rw'ibitoro goshirwa mu minwe y'abikorera utwabo ariho ubuzima bwoca buzimba gusumba uko biri no munsi nka jewe no vyita kamaramaza ariko nkabandanya kwifatanya nuko kubura inyishu nyazo kuri ico kibazo bifatanye kandi nuko abo bategetsi nyene bama bashira imbere inyungu zabo bakibagira inyungu z'umunyagihugu muto bajejwe kuva kera ibitoro birazwi ko vyamye bidandazwa n'abigenga kandi ariho vyaboneka ukuri kwami iyo mvugo kandi y'umushikiranganje twovuga ko ari imvugo ya CNDD-FDD yo kugomba gusamaza abarundi mu kwibagiza ivyo bibazo bakoranye n'ububeshi aho bagomba kubereka ko leta ibakunda ko yanka yuko ico gitoro kizanwa n'abandi bantu ngo kuko ubuzima bwoca buzimba kandi vyumvikana neza ko ari ububeshi nta rukundo na ruke rurimwo. Ikindi twe mwishirahamwe ryacu dukunda gufatanya n'ibi bibazo bihanze igihugu nico twokwita akajagari muri CNDD-FDD bifatanye n'ubukunzi bw'inda bwabo bategetsi burya muri CNDD-FDD umutegetsi wese ashitse ku butegetsi avuga ati sije mbonye ndahashitse kugira nanje manze nigarurire ivy'igihugu reka tugaruke ku mukuru w'igihugu ahari no munsi Evariste Ndayishimiye kuva ashitse ku butegetsi murabona ko ibintu by'ibitoro vyaciye vyunyuka biba ndanze kuko ubwo rudandazwa yaciye asa n'ugwimuriye mu nzu yiwe aha tugaruka kuri ibi vy'ibitoro vya Prestige vy'umutambukanyi wiwe yagumye avugwamwo inyuma yo gukumira irindi shirahamwe ryigenga Interpetrol ryaho ari bizana mu gihugu kandi neza uwo mutambukanyi nyene wo mukuru w'igihugu yagumye asya atazambaye asohora amafaranga mva makungu mu banki nkuru y'igihugu BRB ngo agiye kuzana nyabitoro ariko murabona ko byaruhiye kumuta kuwa amazi mu nyuma nyamukuru w'igihugu nyene acayongera besha abanyagihugu ko ico kibazo cifatiye mu minwe ashinga iki kintu mubona citwa Sopebu cibereye aho ku nyungu ziwe murabona ko aguma nahindagura kenshi abakirongoye iki kintu mwumva mu Sopebu n'urudandazwa rudasanzwe rwa magendo mu bijanye n'ibitoro ruriko rukorwa n'umukuru w'igihugu. Epitade Nshimirimana avugira umugambwe MSD amenyesha ko President Ndayishimiye kuva ashitse ku butegetsi igisata c'igitoro cyamunaniye gushira ku murongo. Kandundura ni intwaro ya Ndayishimiye nibutse ko kuva ashitse ku butegetsi uretse kujaganya ibisata by'igihugu ivyo gutunganya ico gisata kirimo igitoro vyo vyamukubise hasi ntiyasubira kubona nico yokora. Ngira ngo muribuka ko yabanje kwaduka ngo igitoro yacifatiye mu ntoke ngo ntikizosubira kubura. Ivyakurikiye kwabaye uko abarundi bakibura burundu gushika yaho n'uyu munsi ivyo bintu biteye ikigongwe kubona umuntu amara imyaka 6 ku butegetsi iyo myaka maze atwara akaba ari nayo igitoro kitasubiye kuboneka mu gihugu nibisiga bwenge nibintu bigoye kugira n'ico umuntu abivugako. Ego narumvise umushikiranganje avuga ko ngo hamwe boshiramwe abigenga ngo abashaka kukizana ngo bohava bakigurisha umurengera ngo ku buryo batokwemera kukigurisha 4,000. Mbega uyu munsi ko tubona kigugwa yarenga 200,000 kw'iritiro naho nyene bakakigura canke bakakigurisha nk'urumogi ivyo binezera abategetsi. Mbega uyu munsi niho ubuzima bwoba buzimbutse. Nta kundi rero iyo mvugo twoyakira kiretse ko bibabaje kubona abategetsi
vyarabataye kuw'amazi gutunganya ivy'igihugu. Kanatsinda ntibikunda ko umukuru w'igihugu yinjira mu rudandazwa n'umuryango wiwe ngo aheze abagishoboye gutunganya ivy'igihugu. Mu vyononye ubwo rudandazwa harimwo n'uko uyu munsi abakidandaza harimwo n'ukuboko k'umuryango w'umukuru w'igihugu. Ndakunda RPA kubera ari ijwi ry'abanyagihugu. Kuva urudandazwa rw'igitoro rukuwe mu minwe y'abikorera ibintu byaciye biyangara gusumba. Muri Orcome bakabona ko leta yoba mu bijanye n'urudandazwa ahubwo ikabirekera abikorera utwabo kuko ituma igisata c'abikorera gihungabana. Ikindi umushikiranganje yomenya nuko kera imbere y'umwaka wa 2022 udandaza bw'igitoro wari mu minwe yabikorera utwabo kandi ibintu ntivyari bwayangare nkuko tubibona muri kino gihe. Ikindi mwomenya nuko kuva muri uwo mwaka gushika ubu by'ukuri ibintu bijanye n'ikibazo c'igitoro mu gihugu vyabaye akabera abahinga kira noneho n'abahinga baravuga yuko ibijanye no kugira umwidegemvyo mu rudandazwa sahiriza abene gihugu. Ahubwo twebwe mishango Oricom twasaba yuko ibijanye no gutanga umwidegemvyo mu gisata c'ubudandaji vyoba umuco, leta ikava mu bijanye n'urudandazwa ahubwo ikabirekera bikorera utwabo kuko ubiravye na neza mu bisanzwe leta yigiye mu by'ubudandazwa ibigiye guhungabanya igisata c'abikorera utwabo. Ivyo navyo iyo bibaye birahungabanya ubutunzi kuko murumva yuko leta igiye gukora ibikorwa byose kazoza ka bene gihugu nako gasha kononekara. Arico gituma dusaba yuko haba ibi bijanye n'igitoro haba ibi bijanye hariho byinshi ibi byo ku leta tubona umenga ikiraja mu bijanye no kudandaza ibigori n'ibindi by'isukari ibi vy'ifumbire ibi byose byagomba kuba ari ibisata byigenga. Leta igakurikirana gusa ibijanye nuko ubwo rudandazwa rukogwa hanyuma igashiraho amategeko abereye ukuntu ubwo rudandazwa rukogwa gutyo abene gihugu bakoroherwa mu gushikira ivyo bicuruzwa. Kubwa Epitase shimira Imana inyishu umushikiranganje wa mbere yatanze ni inyishu yo kwigovyora abatwara urundi bakunze gukoresha kuko kuva muri kahise urudandazwa rw'igitoro rwamye rugenda neza rurimwo abigenga. Bene izo mvugo ni imvugo z'ububeshi, ahubwo abategetsi nibemange kwico kibazo cabananiye gutorera inyishu kubera izo nyishu ziwe co kimwe n'inyishu z'abandi bategetsi harimo n'umukuru w'igihugu kuri ico kibazo ni inyishu zo kwigovyora gusa. Kuva na kera hose muri kahise ubwo rudandazwa rwamye rugenda neza rurimo amashirahamwe yigenga co kimwe n'abigenga, hanyuma leta igatanga intumbero canke igashiramwo amafaranga kugira ngo abanyagihugu boroherwe bashobore kukironka ku giciro kitari umurengera kitavunanye. Uko ni nako no mu bindi bihugu bigenda. Ngaha rero mu Burundi kubisanzwe ikena ry'igitoro riva ku bintu vyinshi kandi wanashaka bifise imizi kuva mu 2015 igihe haduka ibibazo vya politike vyatumye amakunga hari rivo mu Burundi bigatuma igihugu kibura abategetsi bizewe mu makungu, hanyuma mu Burundi bugahinduka agati kawaga bukabanyamwigendako. Muribuka ko imfashanyo zahagaritswe igihugu kigakugwa ku rutonde rw'ibindi bihugu bishobora kuroswa amadeni yo kwiteza imbere n'ibindi. Ivyo vyose nivyo vyatumye igihugu kigezaho kigeze uyu
nino ngaha dushe dusozera ikiganiro Ubahuka cyo kuri wa 16 ruheshi umwaka wa 2026 mu kiganiro cyo kwa kabiri w'indwiza tuzobashikiriza uko bamwe n'abandi bavuga ku nyisho umushikiranganje wa mbere yatanze kucokogwa kugira batorera umuti ikena ry'igitoro ryabaye akananira abahinga. Ndashimiye cyane abatumiye ku byumviro bashikirije, ndashimiye namwe mwese mwateze abiri kuri mikro mwari kumwe na Dinye Karondo. Mugira amahoro iwanyu naho gutaha. Ubahuka. Arakoze Dinye Karondo kuri ico kiganiro yaduteguriye. Amakuru ya radio RPA yo kuri wa 16 ruheshi umwaka wa 2026 aha niho aciye agarukira. Shimire mwebwe mwese mwarimo duteze yompi, shimire n'abagenzanje batorokanije hamwe n'abahinga b'ivyuma batumye amazwa bashikira iwanyu na kagaruka.